Muri Afrika y'Epfo yasomeye ibirego abagabo 19 bava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bakekwa kuba aribo bariko barategura umugambi wo gusenyura ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Joseph Kabila. Abo bantu bagirijwe kuba bari mu mugwi w'abagwanyi witwa Union des Nationalistes pour le Renouveau. Inkuru ya Peter Biles mushikirizwa na Ari Yusufu Mugenzi. Aba bagabo 19 batewe muri yombi n'igipolisi cyo mu ntara ya Limpopo muri Afrika y'Epfo ejo bundi kwa kabiri. Ubushinjacyaha buvuga ko hari hashize amezi menshi bacungirwa hafi. Abakozi b'igipolisi cya Afrika y'Epfo biyoberanije babashije gucengera uwo mutwe w'inyeshyamba nyuma yaho igipolisi kiburiwe ko bari bagiye gutangira imyitozo ya gisirikare. Biravuga ko izo nyeshyamba zari zasezeranije abacanshuro ko zabishyura zibasinyira amasezerano yo gucunga ibirombe by'amabuye y'agaciro bamaze kubaha intwaro, ibikoresho bya gisirikare n'imyitozo. Umwe muri abo baregwa biravuga ko afite ubwenegihugu bw'Abanyamerika. Aba bagabo 19 bagomye mu nyururu kugeza igihe bazongera kwitaba urukiko i Pretoria mu cyumweru gitaha.